Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye, nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza. Jewe nitwa Cody the Black ndigarukiye kugira ngo dushobore kuyaga cyane amakuru agezweho muri kano kanya. Inkuru ndabazaniye muri kano kanya nuvuga ko itarakoza amaguru hasi nuko president w'igihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya ashobora kwitaba Imana mu gihe akitswe n'amagara hariya mu gihugu c'Ubudagi. Ivyo turaje tubabwire intondoroko y'ubugwayi bwiwe naho uno munsi bwifashe, ndetse amakuru adusumira ashobora kwimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvurirwayo umwanya n'umwanya mu gihe tunazi neza yuko yamaze kuba atakironka ububasha bwo kuronka visa yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biri muri kino kiganiro twabateguriye. Muri kino kiganiro kandi tunaza kuraba ibijanye na situation actuelle hariya muri territoire ya Fizi mu Minembwe, tubabwire ukungene ibintu vyazindutse bimeze mu gihe ku munsi w'ejo twababwiye neza yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo za Wazalendo zaraye zizengurutse buri kimwe canke buri kirindiro cyose kinyesha amazu Rwanda ziri hajya muri centre ya Minembwe. Turaje tubabwire uko vyazinduye nuko vyifashe kano kanye. Mumbabarire ntimwari mumenyereye mubona nza nambaye amarori nkuko, ariko ijoro ryose ryaraye nkanura bituma amaso ahishira cyane kubera ko nako ndagerageza kubashakira amakuru agiye atandukanye ndetse ngerageza no kuyatosora. Byagiye gutuma rero amaso atukura ari naco gitumye nje nambaye amarori mu gihe mutari mubimenyereye. Ikaze ni karibu rero mwese mudukurikirana, ndabasabe kumekinga ashobora kumwamaze gukora subscribe kuri no rubuga rwacu, no rubuga rwanyu rwa BM4 News, ndetse munafyonde kuri like n'ivyingenzi twinjire mu makuru yacu y'ingenzi. Ariko imbere ko twinjira neza na neza mu nkundire manzi ndabuze cyane abatwumva bari mu Burundi, abari hanze y'igihugu ahagiye hatandukanye, abari mu Rwanda, muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari henshi muri Afrika tubavuga ngo tuhamare tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, tubabwire timwiriwe canke mwaramutse. Biterwa n'amakuru, biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Jewe rero Cody the Black, iyi ni BM4 News ibafasha kumenya amakuru cyane agezweho, amakuru y'umutekano, politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga binini. Murabizi ko twama twisunga mu Burundi, twisunga mu Rwanda ndetse no muri Congo cyane kugira ngo dushobore kubabwira situation akitiwere nyene imeze mu gihe muzi yuko kano karere kacu gasanze gafise ingwara aho hubutsemwo bamwe mu bicanyi bagerageza kwica abandi kugira ngo basigasire canke kugira ngo babigarurire imitungo yabo kugira ngo bikunde bashobore kwiba atankomanzi. Ibi byose murabizi yuko tuvyanka tukanka karenganyo n'agasuzuguro kabakora bino bintu. Rero muri kino kiganiro tugira tubabwire ibijanye n'ubugwayi canke n'ukuremba kwa President Paul Kagame ubu tuvugana agaramye mu bitaro. Murabizi neza twarigeze kubabwira mu mwaka wa 2025 ubugwayi bwiwe budasanzwe yigeze kugira, ndetse akamara ikiringo c'amezi agera kuri 2 inyamba nihenze atagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse vyanatumye abanyarwanda benshi bagira amakenga, vyanatumye bibaza vyinshi mu gihe amakuru yari yamaze kumenyekana yuko ariko aravurirwa mu Budagi. Ndaza kubabwira n'igituma uno mu president w'u Rwanda akenshi aza kuvurirwa mu gihugu c'Ubudagi n'ikibitera. Rero amakuru tumaze kwegeranya kiyagiye twarababwiye neza yuko yagiye mu Budagi, ndetse amakuru menshi ariko aremeza neza yuko uno president w'u Rwanda yoba yajyamiye uko abagabo canke yeretse umukondo izosi yamaze gupfa. Ibi ndabizi neza yuko abo twanye mu biganiro kuva mu myaka iheze mwagiye murabikurikira, ndetse tubazanira uko bimeze, nubwo hagiye haravugwa byinshi ngo yapfuye, ariko mu nyuma twagiye gusanga uno mugabo adapfa, atigeze apfa, yari muzima, ahubwo yaragwaye aragera kuri ku rugero rwaho no muri gouvernement y'u Rwanda bategura uburyo bashobora kumusubiriza aho bari bamaze kugena Jeannette Kagame ari we yari gucabamo nk'umusubirizi wiwe, mu gihe uno mugabo yari kuba yeretse umukondo ijuru. Ibi ndazi yuko twamwabikurikanye mu buryo bugiye butandukanye, mu gihe we ataco bimubwiye mu kwica no kumena amaraso y'abakongomani. Umwanya n'umwanya ivyo yakorera abakongomani nawe birashobora kumushikira akabasanga iyo yabarungitse. Nta wuzi ko ashobora kuja hamwe kubera ko umwe wese murabizi neza yuko azoje yakoreye, kandi sinibaza neza yuko umuntu yishe n'uwishwe bazicarikwa ku ntebe imwe, ahubwo uwishe azobazwa igituma yishe, hama ivyaha vy'uwishwe bihite bimujako. Ndibaza neza nuko bizogenda. Sinciye ubwenge cyane mu vya Bibiliya canke sindi umuhinga w'ivyanditswe, ariko yanarize yiwanje nta wamenya uko ibintu
bizogenda hambavu yo kumena amaraso menshi no kwica no kwangaza gufata ku nguvu no kwiba no gukubagura abakongomani nawe mu mwanya n'umwanya arashobora gupfa canke akazimangana ku isi mu gihe we yari yarigize nk'akamana kuri inosi y'abazima. Kuko amakuru tumaze kumenya nuko ubugwayi bwiwe butera bumwegereza novuga yuko ahantu hadasanzwe. Ubugwayi bwiye bwa perezida w'u Rwanda ntabwo busanzwe kuko uku kwezi buravyuka ukundi kwezi bukavyuka. Ubu rero bwongeye kuza kundi muvuduko udasanzwe nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Turaje tubabwire ibice ari karagwariramwo ari karavurirwamwo ndetse twongere tubabwire n'ingene aho hantu hameze n'ibiriko birategurwa ku bijanye n'ubugwayi bwiwe bisa nuko bwamaze kwabunanirana. Hagati aho perezida w'u Rwanda murazi neza yuko asanzwe yarabazwe mu mutwe kandi afise akuma agendana mu mutwe iwiwe gashobora kumufasha nka memoire. Ibindazi yuko mubizi twaragaragaje impungenge nyinshi kubijanye n'ubugwayi bwiwe hambavuye kubagwa mu mutwe. Murabizi neza yuko mikoti munda asigaye agendana ikintu mengo ni po. Abenshi bavuze yuko ari akantu bamushiriyemo kugira ngo kujya kuntu umuntu agwara ingwara akazaza kwihagarika cyane uno mwanda mutoyi uze uristoka muri iki kintu agendana mikoti. Ndibaza muramaze kukibona akenshi kino kintu ababundikiriye ngaha munda mu ikoti kiba kidunduye aho cyavuze ko amajambo menshi. Rero mu gihe ako kuma abadagi bamushize mu mutwe igihe bamubaga iyo kikomye araheza agacata ubwenge kamera nk'uwapfuye akaba ari bo nyine boza kumurepara kugira ngo yongere abe muzima. Ibindazi neza yuko abenshi kubijanye n'ibagwa giwe ryo mu mutwe ibijanye n'ubugwayi bwiwe ndazi yuko abatari bake mushobora kuba mufise ico mubiziko. Ari nayo mpamvu kuri uno munsi shaka yuko dusangira ikiganiro muri commentaire buri kimwe azi ica muziko cyane kubugwayi bwiwe arashobora kuza kudusangiza ubwo butuma bwiwe. Ariko uno munsi no babwira neza yuko kubera ubugwayi bwari bwamaze kuduza amadogre ubugwayi budasanzwe inyuma y'ingendo yagiriye mu Bufaransa muri forum ihuza abayakujanye n'intwaro. Hanyuma yaho yaragiye mu Bwongereza naho yarafashe ingendo zija mu Bwongereza. No babwira yuko yavuye mu Bwongereza akiva mu Bwongereza atagarutse mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko byaciye bimera nk'ibiyambye canke byaciye bimera nk'ivyanse ubugwayi buramuhakanira ko yongera kugira amavoyage canke kongera gutembera ahagiye hatandukanye. Amakuru tumaze kumenya nuko yaciye yerekezwa mu Budagi kuvurirwa kugira ngo ntashobore gupfira mu Bwongereza. Yagwariye mu Bwongereza ariko abongereza baravuga ati ubugwayi burafise bene bwo niyo mpamvu aca bamutransfera mu Budagi aho aribo basanzwe bamuvura mu gihe abari muri novuga crise nk'iyo yo kugwara ubwo bugwayi bwiwe. Akenshi turakunda kuvuga neza yuko iyo vyamuvyutse acamera nk'umusazi. Perezida w'u Rwanda bino bugwayo bwamuvyutse acibera nk'umusazi muca mutangura kubona atanguye gutukana atukamenyesha makuru agira ibintu donc ibintu bitamenyerewe biterekana icubahiro afise byahwanye n'icubahiro afise. Ibi binakunda dazi kubibona. Rero yaciye yerekezwa mu Budagi aho bitwa muri Mayence. Abantu muri mu Budagi bari muri Mayence murashobora kuja kumukubitira ko nyamba vyemewe mukamugemurira agaciri canka akajumbo kuko ni hagwariye. Murabizi neza yuko mu mico y'abanyafrika iyo umuntu agwaye muramukubitirako ariko sinzi ko biza kuborohera yuko mumushikira kubera ko iyo agwaye kubera babazi yuko ari grave. Gouvernement y'u Rwanda iragerageza kubinyegeza kugira ngo abene igihugu ntibatangura ku aba revolutionnaire kubera baba babona yuko atari hari ntibatangure kuvyura umutwe ngo usange ngo induru zitarizi ziravyutse. Rero twabwira neza yuko ubu agwariye muri Mayence hafi ya Frankfurt ku bantu bazi mu Budagi muca mubenya exactly ibitaro yobagwariyemo nubwo tutashoboye kubimenya izina. Ariko asa n'uwaburiwe irengero mu gihugu cy'u Rwanda asa anutari karahagaragara muri no minsi inyuma y'ingendo zitandukanye yagiye arafata. Ndazi imvuze ati mu musengere mushobora kuba muvyakira nabi ngo nta kuntu ngo twosengera ngo mwicanyi. Ariko mwibuke neza yuko igihe Yesu yaza kwisi yaje kubera ibyaha by'abari kwisi kugira ngo abakizana n'abandi bavuga ati ntidushaka yuko apfa kubera ko turashaka ibibi yakoze canke ubwicanyi yakoreye abisi azovyishurire kuri no sinyene kubera ko ni ndenga kamere kandi birababaje cyane. Ibi nivyo benshi bagiye baravuga yuko adakwiye gupfa mu buryo nk'ubu ngo kubera ngo yobapfuye neza ahubwo ngo vyiza ngo nuko ngo yopfa
ngo yishuye ivyo yakoze abisi abo yabikoreye abisi bose bariko barabiraba babihanga amaso nkuko amo kwibaza ati byashoshe gute byari bimeze gute. Mwumve neza yuko uno munsi drone ya FARDC yongeye kuduzwa ikubita itababarira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu kukubita kuri ivyo birindiro vya M23 RDF. Babanje gukora ico bitwa kubaserika donc kubashira hagati kuburyo zino nyeshamba z'u Rwanda zitariko ziraronka aho zihungira aho zirukira kubera ko impande n'impande hanyagara umusirikare wa coalition ya FARDC. Ibirebe biriko biratuma igitigiri kinini cyane cy'abasikari b'u Rwanda bariko barapfira hariya muri iriya mirwano, aho mbere muri coalition ya FARDC bavuga ati uno munsi turakeneye kubashira hagati bose, turakeneye kubazunguruka agakomeye tugashira imbere y'ubutungane uvyura umutwe nawe tumwice. Niyo system iri kirakora hariya mu misozi miremire ya Tetwari ya Fizi. Rero mumve yuko uno munsi M23 nubwo ari karigwanaho arasa bamaze kumusiga hagati bamurasa impande n'impande kubera ko bamaze kuba babazenguruka muri no operation yateguwe neza cyane n'igisirikare ca FARDC Hibu guhera mu masaha y'ijoro yo ku munsi w'ejo guhera igihe cy'isaha imwe z'umugoroba niho twovuga yuko iyo operation yagiye kubitangura ndetse itangura gushigwa mu ngiro n'ingabo z'u Burundi ndetse no Wazalendo aribo bariko baragerageza gutuza zino nyeshamba z'u Rwanda banazizingira zica ijyane no kugira ngo ntibashobore kuronka aho bahungira. Rero hariho umuntu yambajije mu gihano shikibiriraho ku munsi w'ejo ambaza ati mbega ni kubera iki ati ni kubera iki ino Minembwe twama twumva ngo FARDC yahagose FARDC giri hafate bimeze uku ariko ntitwumve kayisite yaho ningene urugamba rudigirira hehe byankira hehe. Iki kino kibazo naracishuye ndashaka rero no munsi nonge kucishura mu buryo buramvuye ndababwire igituma muri Minembwe ingwano nubwo zihari ziteko ziragabanuka vyoroshe kubera ko hari impamvu ziko ziratuma ino migwano yo muri Minembwe centre ihera canke twumva inyeshamba zamaze komogwaho mu buryo bukomeye ndetse zikavaho zose zikomoka. Ni ibintu novuga yuko bigoye gukora canke bigoye kwemera neza nubwo wabikoze yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zose zamaze kuva muri kino kibanza. No babwira neza yuko aha muri Minembwe ni wabo bagwanyi batwigwaneho nibo bacumbikiye rero tabara nibo banacumbikiye M23 RDF. Rero mu gihe ubakubise mu fururizo umutwe ukabashuhana bagati birato bakiruka bahita biyambura impuzu za gisirikare bakiyambika civil. Iyi rero ni intambamyi iriko iratuma imigwano hariya mu Minembwe itagabanuka na bukebuke. Imigwano hariya mu Minembwe niyo ntambamyi irikiratuma itagabanuka na bukebuke kubera ko biraboneka neza kandi biranagaragara neza yuko inyeshambo zikubitwa zitosha maze zikasha ziva mu birindiro zikigira mu bene igihugu. Rero abahasiga ubuzima abahagira ikibazo nibajya basikare b'u Rwanda bicigwa bakiri mu maposition bakiri mu birindiro vyabo kuko iyo babonye ko umuriro wabaye mwinshi bahita biruka canke bahungira mu bene igihugu bakiyambarira civile kugira ngo nibicwe mukanahura yigize civile nshobora kumenya ibindazi kumaze kubitahura kandi munabitahura no kundusha. Rero kumva yuko ino migwano ishobora guhagarara mu buryo bukomeye canke mu buryo bwa burundu bisa nuko bigoranye cyane ariko umuti w'imbwa n'inkoni bazokomeza bayivugutire ndazi yuko ibintu bizokomeza bigenda neza. Mu kurangiza kino iganiro cacu mu nkundiye twiyagire ku mutekano w'igisagara ca Uvira. Ni kiganiro nzo kubategurira mu buryo bwirambuye ndetse na kinini cyane ndabayagire akabi canke imigambi mibisha iri kirategurirwa kino gisagara ca Uvira. Muzi ko kimaze igihe kitari gito caragarutse mu maboko y'igisirikare ca Congo FARDC nabo bifadikanije mu gukorana mu n'umutekano muri Kivu zose yabi ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu yepfo. Biramaze kugaragara neza yuko amanama n'ibigwanisho bikomakomera rutura byo gutera igisagara ca Uvira byamaze gutegurwa. Aya n'amakuru y'ibanga ndababikiye abashaka muze kuguma muri kumena tugira ngo dushobore kuyabasangiza. Nase kubamena umutwe ndababwira amakuru menshi ndayacukiranije reka ndabahe ino ncama kugira ngo abenshi mumenye uko ibintu biriko biragenda ariko mumve neza yuko hari umugambi mubi umubisha uri kuratigwa ku gisagara ca Uvira. Rero kino kiganiro Domis muze kuba kumwe nanje kugira ngo mushobore kugikurikirana kize
kubacika. Reka nenda bikibanure mwe bose twabanye muri kino kiganiro, nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza n'amagara meza. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni B-Info News, wa rubuga rudatangwa kubaha amakuru n'amatangazo yo kubika yiba vyabereye ku mirongo y'urugamba. Murabizi neza yuko twama dukorana ntaryo kugira ngo mushobore kubaho mwishimye mumenya buri kimwe ndetse nico mukeneye mukwiye gusengera kiba kiriko kiraje imbere. Rero no babwira yuko mu dufite ndya subscribe mwe makomeza kudutera iteka ndetse mukanasangiza n'ino ganiro byacu abandi shobora kugira kure, hama ibintu bikomeze kugenda bimeze neza. Ciao ciao. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.